Hello, amakuru y'imisi mbeguri ivyura. Hello, mbeguri kwisere gatana bipe burya sindabitahura. What's up, ladies and gentlemen, abakunzi ba Azon TV, turabaha ikaze, turabaramutsa aho muherereye hose, abari mu Burundi, abari mu makungu, tubaha ikaze, turabwira ko tubakunda cyane. Ebana, kuri micro muri kumwe na Oxy, nkuko musanzwe mumenyereye, behind the camera muri kumwe na Crop G. Tubabwira mugende kuri YouTube, mubanda mugira subscribe, like, share, uvuge ni cimviro cawe, ico bita commentaire cyangwa se comment. Tubaha ikaze, uno mwanya turi kumwe na One Chap, uwo bita One Chap. Ebana bro, karibu sana. Asante sana. Umeze neza? Ndashima. One Chap. Ego. Tutaraje kure cyane. Izina One Chap nkiryumva cyangwa se nese nimba base One Chap irizina kumenga rukuntu ryaguhabuye. Hakuntu nyene ririmwo vibe, ririmwo One Chap. Itegeza kuba One Chap. Ego. Hello. Amakuru y'imisi mbeguri ivyura. Hello. Mbeguri kwisere gatana bipe burya sindabitahura. One Chap. Bwana ukamwambia huyu jamani hatari sana. Ukisikia jina tu unasikia huyu jamani noma. Jina tu akitaja One Chap, wakitaja tu One Chap unasikia huyu jamani noma sana, hatari. Karibu sana One Chap. Nagomba tuyage kumbure ku bikorwa vyawe hamwe twinje mu muziki n'utwazo tubiri cyane dutatu, ariko reka duhere ku bikorwa vyawe kuko urumuririmbyi. Hari igikorwa uherutse gusohora cyitwa Connect, yaza ko ari ndirimbo yawe ya hafi. Ego imbere ko tuja inyuma cyane mu buzima bwawe bw'inyuma bw'umuziki, reka tubanze tuvuge kuri indirimbo ko ari yo nshasha. Indirimbo yaje gute kubera iki Connect? Connect ni indirimbo yaje mu buryo bwo ni yerekeye kwanza ivy'urukundo. Indirimbo narayikoze ndayikoze iragira kibazo irateba gatonyi ndayikorana na Endomike impeje kwikorana na Endomike kacara safira cabirateba kwanza gato canda shootinga na General hama indirimbo ikiza gusohoka heze imaze imisi 10 kuri YouTube. Ego ni nkuko nobwira abantu bose baje kuyiraba bagire subscribers byose bakore hama bagire sharing hama barungike indirimbo imeze neza. Hari abantu bihaye rero kudakurikirana ibikorwa by'abarundi. Iyi ndirimbo yitwa Connect. Eba indirimbo noma sana, bamwita One Chap. Ugende kuri YouTube mu following urabona One Chap, uraba indirimbo Connect n'izindi ndimo nyinshi ziwiwe, ugire subscribe kuri we. Bizari ibintu byiza cyane nimba ukunda umuziki ndundi cyangwa se ukunda umuziki muri rusange cyangwa se ukunda igihugu cawe, ugende kuri YouTube ugire One Chap ucumubona n'ibikorwa vyiwe byose. Kubera iki indirimbo wese wese Connect ivuga ivyerekeye urukundo, umukobwa ari hanze twari bisa nko twari dukundanye, hama aragera igihe atari online ndabwira umva aje kuri Connect aje ku murongo kugira tuganire yari mu diaspora kugira tuganire kuko ari hageze haci imisi 2 3 4 tutavugana yarabinyemereye cusanga ari unkoza ahantu mugana narabitahuye kubera akazi narabitahuye kubera akazi ndavuga ati ntaco mugabo fo ukurikiza ivyo twayaze kuko nanje ndababara ku mutima. One Chap yari indirimbo ni kwanje yani afite ari kuntu waririmbye ushobora kutarunze ariko arantu iyo ndirimbo arankozeko indirimbo itaje Connect indirimbo ziza cyane ya One Chap. Ego reka cyo bikorwa byawe nabonye ari ibikorwa byinshi ugenda ufise. Watanga umuziki ryari kugira ngo tukumbure tuje mu buzima bwawe kubwo kuntanga? Ndafise imyaka gusa nuko naciye mbanza nja school kwanza mbanza ndaheza amashure. Ndibuka yuko hariho n'indirimbo twakoranye na Fabirove 2014. Indirimbo twakoranye na Fabirove 2014 aho niho natangura candaza 2016 ndakora indirimbo camanza kwanda ndahagarika ndagira amashure kwanza ndiga amashure hama meza 2018 indirimbo niho nabanje ndahagarika uburengarutse bushasha. Okay, ufise indimbo zinga kuva utangura? Zitanu. Connect igize 5. Ego ama video nangahe? Video ni imwe nyene ya Connect urumva nje bushasha. En fait ni One Chap mushasha. Ibikorwa bimwe byamufatira birangiye aje rero nk'uwiyubura. Ego nibaza ko uramaze igihe nibwo utari kurakora ufatiriwe n'ishuri, ariko umuziki warawukurikirana urabona umuziki ndundahuri. Wovuga iki kuri industry y'u Burundi kuko havugwa amajambo menshi kuri industry y'u Burundi, harabavuga ko umuziki w'u Burundi umenga umeze ukuntu, ariko nkawe nk'umuririmbyi urimwo harabatumwikoma ku barundi kumenga ibikorwa byanyu
biri ku rwego nk'iby'abandi mu bindi bihugu wowe nk'uri mu muziki ko muri tubajije umufana afise uko abivuga ko ari hanze y'umuziki ariko wowe uri indani mu muziki uvuga iki ku muziki ndundi muziki ndundi n'umuziki ukwiye gushikigirwa yani bakawushigikira kandi umuziki ndundi ni wa wundi ubu uyu utari hahandi hakera ubu uri kusonga uri gutera imbere bisaba rero yuko twese tujya hamwe turi kumwe twese birashoboka hama tugakora twumvikana mu bugwa neza hama baririmbyi tugakundana tutayari yama ibintu byose bizijana imbere bikorwa imbere hari point nibaza ko zishika nka zitatu canke zine zifata zituma umuziki utera imbere hari aba journaliste bo hari abafana bwa mbere aba journaliste abaririmbyi n'aba DJ nibaza ko baza reka duhere ku bafana wobwira ko abafana b'umuziki ndundi ko muri tuja kuri line ma point yes murakoze abafana b'umuziki ndundi no babwira yuko bogura amatelefone bakaja kuri social media kuko benshi baravuga ko menga barundi ntibayitaho cyane ico kintu canke bakareka kuraba bari abanyamahanga natwe turashoboye muje kuri YouTube muze muradukurikirana hama ngiye ku bajournaliste abajournaliste murafise uruhara runini ku basani ku baririmbyi b'abarundi mugapromoting imiziki yiwacu kuko tutikunze ntawe uzoza kudukunda igihugu cyacu hama aba DJs bobo rero ni kwa kundi nyene kuvuza indirimbo zacu aha naha hano nanpusa One Chap aranabiduza ku rundi rwego harundi yavuze ngo ku indi mpwemi dasanzwe arabiduza ku indi mpwemi dasanzwe akavuga ati kuri 9% bavuze umuziki kuri 9% ego reka tuje ku ruhande rw'abaririmbyi wovuga iki nk'abaririmbyi bagenza aho ku bijanye na industry abaririmbyi usanga bigoye kuko uburyo usanga du debansa mu muziki usanga ari so ico gituma usanga bamwe usanga twariko turakora cyane me mugabo turiko turinanata buke ndazi muragerageza uravye uburyo abaririmbyi b'abarundi bafise mu buryo bw'imibereho ukabona n'ingene bakora umuziki hamwe bamwe nkunze kuvuga ngo uravye uburyo abarundi bafise abaririmbyi b'Uburundi bafise n'ingene bakora umuziki banagerageza kuko bivanye n'imibereho yabo abakora bagerageza bashama inguvu ariko rero haraho bica bigaruka ingaruka canke ico binjiza ucu usanga arasohora adepansa amafaranga menshi ariko kwinjiza bikaba umenga ntibigaragara nka wewe winjiza iki kuko arabavuga ngo social media zirariha umuziki nturiha abandi urariha wewe nka One Chap ni kivuga ku muziki uramaze kugira ico guhaye umaze kunguka iki kuvutangwa kuri rimwe umuziki urimaka umufitiye akamaro kanini kandi umuziki maze kunguka hamwe ibintu byinshi kiretse amahera aza inyuma muga ndiko ndarimba n'umurimyi ndazi yuko nzimbura me muga umuziki umaze kunyungukira abagenzi nawe twamenyanye kubera umuziki urumva ntegerezwa rero kuvuga ati kuwa agaciro kuko wambereye umuvyeyi naho mbona ubenga ntibirashika me mugabo wampaye abagenzi benshi inshuti nyinshi z'abarundi abo hanze bose niyo mpamvu rero mvuga ati umuziki ukuwicubahiro nkabwira akazi nkavuga ati ejo ni heza imbere ni heza inyuma ya G-Connect niki gikorwa ni upanga iki nize plans zawo fise collab y'umuririmbyi akomeye ngaha mu Burundi kiretse gusa yuko yansavye dukore video amahera y'uburyo ya gukora video ntarayaronka niyo mpamvu ndindiriye muganta inyuma y'ukwezi ndazi bizoba byakunze uyu mwaka nakuvuga ngo iyo ndimi zo yasohotse cyane hazosohoka nka zibiri hasigaye kugire umwaka wera umva muri ayo mezi abafanzi b'umuziki ndundi abafanzi bawe bitege ikintu kiva ku One Chap gikaze bakirindirana ugwezi reka kumbure dusozere ndakubaza kano kabazo umuririmbyi umuntandukanirize umu superstar no mu upcoming ubatandukanya gute kubgaho umu superstar no mu upcoming umu superstar mere ku superstar ni wahundi usanga afise nka hit 10 hano mu Burundi hari aba superstar kuko ari benshi bakunda kutavyemera hari aba superstar bafise hit bafise hit 10 nk'aba Fariaz bajya n'aba superstar barafise hit ashobora kujya kuri stage akarimba nk'indirimo ni bose bazizi public yizi urumva bajya nibo bita aba superstar mu upcoming ni wabundi usanga tukicirondeza bakicirondeza nyene uko nyene ugasanga afise nka hit zibiri zitatu ko kubgawe habuzi kugira ngo umuziki ndundi uje ku rwego mpuzamakungu cyangwa se ibikorwa n'uburyo tayari byose byoca bigenda neza kuko ari abifuza gukorana na Diamond kubera taburyo bikaca byana azi kuririmba none ubwo buryo buzoboneka gute bizogenda gute akazi dutegereza gukora ntiturakora nakazi nibaza ko abaririmbyi abajournaliste abafanzi bose bamaze kumva kamo ka One Chap nibaza ko mubandanya mukurikirana umuziki ndundi kuko ari rimwe na rimwe usanga bigorana gasanga abafana baridoga cyane abaririmbyi baduha umuziki ugiye ariko
twese hamwe birashoboka tugiye hamwe si ikibazo c'abaririmbyi gusa ariko n'ikibazo c'abarundi bose bakurikirana umuziki ndundi kandi merci kuko namwanyizeye mukama umwanya ndashimye abandanye nyene bakurikirana izi chane zacu z'abarundi nakugira ibintu bigende neza yari one chap akubwira ngo G-Connect niyo ndirimbo yiwe nshasha kumbure isotse vuba ugende kuri YouTube mukurikirana ni one chap wandike one chap cyo ibikorwa vyiwe ugire subscribe ni Mutari followinga umufollowing uzoba ukoze ikintu ciza cyane ku muziki ndundi ndetse no ku gihugu cawe bwana karibu sana na tena hii ni TV ni Azwan TV on mic mlikuwa pamoja na Oxy Winner behind the camera mlikuwa na Crop G karibu tena nenda on YouTube utatukuta uandike Azwan TV ushutubona ugire subscribe share like udondoshe comment yako kurasa wa Facebook ni hivyo ni Azwan TV utakuwa unafanya kitu chema sana karibu tena one chap merci beaucoup